Yesai bakunzi ba PITV, iyo mwumvise Moses Angelo mwumva babwira amateka y'abantu babaye rurangiranwa mu nkino ndetse no mu bindi. Uyu munsi tugiye kuganira muri bike bijanye n'amagara y'abantu. Abarundi basogokuru bacu baramaze bati amagara n'amazi aseseka ntibayore. Kugira amagara meza ni umugambi w'Imana ku biremwa byayo byose. Akaga gatandukanye gakomeje gushika ku bantu harimwo n'ubugwayi eka mbere n'urupfu bivuye mu byo bafungura ndetse no kutitwararika ubuzima bwabo mu kwama bipimisha ku gihe. Uyu munsi rero ngiye kubabwira muri bike bijanye n'indwara y'igitigu iterwa n'umugera w'ubwoko B. Muri kino kiganiro turaja guca hirya no hino ino ndwara mbi cane, ariko bishoboka yuko umuntu yoyikingira. Iyi ndwara y'igitigu iterwa n'umugera w'ubwoko B ni indwara mbi cane kuko ntikira. Iyi ndwara yica abantu bangana ibihumbi 600 buri mwaka. Iyo ndwara iterwa n'umugera ufatira mu gitigu bigatuma igitigu gifatwa kikagwara. Birashika ko uwugwaye iyo ndwara y'igitigu agira amaso asa n'umuhondo, akababara mu nda, agasesemwa, akongera akayogwa. Mu bisanzwe ibimenyetso vya mbere biranga iyi ndwara biboneka inyuma y'ikiringo kiri hagati y'imisi 30 n'180 waramaze kuyandura. Vyongeye kandi umugera utera iyi ndwara urashobora kubandanya ubaho hanze y'umubiri mu kiringo c'iyinga ryose utarapfa. Aho rero ni aho ino ndwara ikomereye cyane. None ni biki bitera ino ndwara? Ubwa mbere ino ndwara yandukira umuntu akoresheje urushinge rwakoreshejwe n'uwugwaye iyo ndwara. Kigira kabiri, igihe boba baguteye amaraso arimwo uwo mugera. Gatatu, gukora mu maraso, intanga n'uruziri by'umuntu ayigwaye. Ikigira kane, mu kurangura amabanga mpuzabitsina n'ubufise uwo mugera. Gatanu, iyo umuvyeyi ariko aribaruka asanganywe uwo mugera arashobora kwanduza umwana wiwe. Gatandatu, mu konkana indimi bituma uwusanganywe uwo mugera awanduza mugenzi wiwe biciye mu mate. Kigira indwi, kwegerana cyane n'uwigwaye ushobora kwandura biciye mu ndugumba canke intuguta. None ibimenyetso by'iyi ndwara ni ibihe? Umuntu amenya ko yafashwe n'indwara y'igitigu ubwa mbere iyo amaso hamwe n'urukoba bigasa n'umutoto ubenje. Kabiri, umukoyo usa n'umutoto ubenje. Gatatu, avyimbagiye. Kane, afise urusina. Gatanu, birashika akagira kanseri y'igitigu. Gatandatu, acika intege ataco byavuyeko. None umuntu yoyikingira gute? Nizihe ntambuko ategerezwa gukurikiza? Ubwa mbere, mu kugira umuntu yikingire ino ndwara ategerezwa gucandagisha abana bose bakwije ukwezi n'igice, amezi 2 n'igice n'3 n'igice. Kabiri, kudasangira ibikoresho bitobora urukoba n'uwundi muntu n'umwe. Gatatu, kwipimisha iyo ndwara kwa muganga. Kane, kwibarukira kwa muganga mu gihe uyigwaye kugira ngo ntiwanduze umwana. Gatanu, kutarenga ibigo. Gatandatu, kutarangura amabanga y'abubatse n'uyigwaye. Indwi, mu guhagarika kwiherezwa ibinyobwa canke inzoga. Umunani,
mu kutegerana cyane n'umuntu ayigwaye. Izi nizo mpanuro batanga kugira ngo umuntu ashobore kwikingira ino ndwara yica abantu benshi buri mwaka. None inkurikizi ni inyabaki? Inkurikizi z'iyi ndwara: ubwa mbere, kudakira indwara; kabiri, kwama kwivuza buri gihe; gatatu, ubukene mu miryango kubera yuko amafaranga umuntu atakaza aba ari menshi; kane, guta umutwe, cyo umuntu yogira kugira stress canke kugira uburuhe bwo mu mutwe; gatanu, kuvyimba inda no kwama uva mw'amazi, cyo twokwita indwara y'urusina; gatandatu, guhebwa n'umuryango kubera kugwara indwara idakira. Iyi ni indwara ikomeye cyane kandi ifise n'inkurikizi mbi cyane. None umuntu ayigwaye yogira uwuhe mwifato? Ubwa mbere, kutanduza abandi muri ubwo buryo bwose twavuze aho hejuru. Ikigira kabiri, aricyo cyanyuma kandi gihambaye, guheba inzoga, kubera yuko nazo ziri mu bituma umuntu ashobora kwandukirwa cyane. Nuko rero bakunzi ba PITV, ubu nibwo bushakashatsi nashoboye gukora kurondeza bujanye n'ino ndwara ikomeye cyane, indwara y'igitigu iterwa n'umugera w'ubwoko B. Nuko rero bakunzi ba PITV, turabashimira cyane kuba mwazuteze amatwi, mubandanye mudushigikira mu gusangiza bino bikorwa kugira ngo abandi bantu bashobore kuronka bino biganiro byiza, aho tubazanira ibiganiro bitandukanye, amateka y'abantu babaye rurangiranwa, amateka y'ibihugu, amateka y'inkino, ndetse n'amateka n'ubushakashatsi bujanye n'amagara meza, kuko amagara meza ari kirumara, ari amazi aseseka ntibayore. Mwari kumwe na Moses Angelo, mugire subscribe, mugire share na like ku biganiro byacu. Bye bye, naho ubutaha.